acamukangisha ngo fise ifoto yiwawe cyangwa video yiwawe y'ubwambure utambaye amahera y'igitigiri kanaka ndayishira ahabona. Arika avuga ngo Chris Ndikumana na ni Marcelo ego Marcelo ya ngo bakoresha ibintazi ngo bakorana n'imyuka mibi. Emere koko wewe nahe n'ubusesanguzi jewe reka mazina mushimire cyane Alvera Muhimbare kuko yaraduhaye ubutumire igihe rokete twigeze kumutako tuko tuvuga yuko yakoze ikosa kuzana ababodgate mu gikorwa c'Imana benshi bari baze neza yuko kuri Anashia niyo sinema ya mbere tugiye kubona iriko credit izo Chris ko wamuhaye agashimwe umu best influence. Hariyo n'abantu bo muri entertainment byagiye bivugwa yuko bari amahera nkayo nkuko nyene muri ubwo buryo bakavuga ati jewe naka twarabeshanye ngo turakundana mu nyuma ntwara amahera ni byaba ngombwa naza kubavuga. Yeah, check sound. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Anashare 257 yo wagwan. Yo. Narivuze yo wagwan. Ladies and gentlemen. Wagwan. Yo. Amakuru yawe bro. Ndashima Imana cyane kuko niba duhe mu muko w'abazima bisaba yuko tuba dushima Imana. Ariko nawe umeze gute izi? Evan, Jenny fresh kweri. Weekend yabaye ndende. Weekend ni hatari. Tumva mu muhogo ntiharasubira hamwe kweri. Cyane gose. Ndakeneye kurya ubuki. Ego. Bro. Yo. Reka twakira abantu. Cyane. Je nitwa Batmix Easy. Ego. MC Gundos umuntu w'abantu. Cyane gose. Reka dushimire abantu badahengeshanya kudukurikirana. Ego. Aho bari hose kwisi. Cyane gose. Kwisi. Cyane. Afrika, Amerika, Oceani, Asia, Ego. Europe. Ego. Aho se tuafise abantu. Bumve neza yuko ari ibintu by'agaciro ko barahisemo. Aho se tuafise abantu. Ego. Ariko imbere yuko tubandanya ikiganiro. Ego. Reka tubanze dukorera abadutumye. Cyane. Hitwa Bartender Bar. Kwa Shewiri. Ego. Ni mu Kabondo. Avenue Ganza numero 2. Bafise service nziza muri weekend niyo twari. Cyane. Muri bye vyinshi bigiye bitandukanye. Bye vacances. Ibintu byari bimeze neza izi tunashimira cyane Big Boss Willy. Yumve neza yuko tunamushimira cyane kubera ahisemo avuga ati bano bajene ariko barakora murazi neza yuko turi mu mugambi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi wo kwiteza imbere abajene baje ku kivi. Amande ya tugendane 10,000 ku mufuko. Kandi muri vision ya 2040 2060 cyane gose man cyane gose ya Bartender Bar tuba turi kumwe na DH Telecom. Ego. DH Telecom ho tubafitiye aka video kababwira ivyari ivyo aho bari n'aka video. Ego. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta. DH Telecom ni nyishu kuri bose. Byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Sasa barahejeje kubona ka video ka DH Telecom kurundi ruhande. Udutumirira kunywa itabi we nuri umwana mwiza. Oya urazi gituma izi biba bisaba neza yuko hari abantu bamwe rega ngomba dusomeshe wumve. Oya hari abantu bamwe bahora batwizera
siko ino societe Mhm. yarampaye agaciro irampa agaciro mu gukora igiteramo cyabo nari umu MC mu giteramo ca Yes Mantora Ego. yabisaba neza yuko none izi umuntu yizeye umuryango wa Anashare bisaba neza yuko natwe tuba tugize iki tumwereka yuko yatwize tukanamushimira ndazi neza yuko tuko turabwa n'abantu barenga 5,000 ngaho imbere Kabisa bro. baraza kumenya Yes Mantora baraza kumenya mu gihugu cyacu Burundi ariko bibuke kwigerera Ikibazo ca mbere rero ego umufana wacu wa Anashare burya nasanze dufise abafana cyane uziko ibi biganiro vyacu babidownloadinga bakabivuza mu ma studio yo kwibarabara gose ariko ndarengana mu Kamenge acha byakweri ego man sanga bariko bavuza analyse twakoze oya ca kiganiro ca Mimi ca kindi ca Mimi kimwe cugara kimwe twavuga ngo turuga tugira kuri Mimi amakosa bakoze n'umugabo wiwe ego ndahagarara ndumigo ivyo bitwereka bizutera izindi nguvu rero nari mvuze ati ikibazo ca mbere c'umufana wa Anashare ego ngo gundose arafise umusheri I'm single boy ico ni ikibazo ca mbere urumva ego wahejeje kucishura none I'm single boy umusheri wanje ni mama hambavu y'ivyo ego dufise abadukurikirana bari muri Saudi Arabia cyane gose tuganira cyane tukaganira kenshi ego rero nariko ndaganira muri weekend naguciriyemo tubibutsa neza yuko dufise n'umuryango Anashare hari na nimero bako barabona gaho imbere barashobora kuzandikako kuri message isanzwe bakavuga ati turakeneye ko mudushira muri group y'umuryango Anashare aho turi tubafitiye n'izindi project zigiye zitandukanye bagiye kubona muri 2026 bandanye ikibazo rero nariko ndavuga ati turaganira cyane rero muri weekend naragerageje kuganira na bamwe ego barambwira kweri man bari abantu bo muri Saudi bahura n'ibintu bikomeye uwo muntu ego yaciye ambwira ngo none wewe umuntu yitwa Daniel Mugisha ego ntumuzi ego je Daniel Mugisha nta nuwe narindi ego ngo wenya mudakurikirana Facebook Daniel Mugisha ndamuzi kumbe ngiye kuraba sanga no kuri YouTube ariko sandakurikirana YouTube yitwa ntitwa Daniel Mugisha nyane kuri YouTube mego Daniel Mugisha gusa kuri Facebook nabonye yitwa Daniel Mugisha abo YouTube ngo yitwa urukundo news ibintu vyuko nyene nacu tubandanye cyandagenda ndaraba ego sanga mu bisanzwe Daniel Mugisha yubahwe ahari hose nimbabona ikiganiro cyane gose ukuntu ahanura bajya bakobwa bo muri Arabie Saoudite na Oman ndetse n'ahandi hatandukanye muri Qatar hagiye atandukanye yubahwe Daniel Mugisha akora igikorwa ciza pe cyane gose rero cyandagenda kuraba sanga bimwe mu biganiro agenda akora ahanura abakobwa yuko batoza bararibwa amahera n'abantu bitwa ba escrow bari no mu Burundi cyane nico kiganiro uwo mukobwa uwo mugenzi wacu yampaye cyari kiganiro cundi mukobwa ari hari ngo yatanze ngo amafoto ngo ari gusa ngo n'amavideo uwo mu escrow aca mutera ubwoba ngo utamaye amahera ngo ndaza kugushira hanze rero naciye niyumvira ati reka tuzogacishemwo gundo duhanahana ivyiyumviro cyane gose turabe ingene abo ba escrow basi Daniel Mugisha kijya gikorwa akora ni ciza gose byo bavyiza natwe tumusahirije tugafashanya kuko Daniel Mugisha hariho ahashika twebwe tudashika hariho n'ahandi twebwe dushika nawe adashika uravyumva gute bro kuba hariho abantu baribwa amahera muri ubwo buryo urakoze cyane kandi hambavu y'ivyo twibukanye neza yuko hariyo n'abantu bo muri entertainment byagiye bivugwa yuko bari amahera nkayo nkuko nyene muri ubwo buryo bakavuga ati jewe naka twarabeshanye ngo turakundana mu nyuma ntwara amahera ni byaba ngombwa naza kubavuga sasa nuko bro urabivuga kwikirere urakoze cyane kuzana kino kibazo
reka manze ndamutse bakora dukurikirana bakuri anashare bari muri ivyo bihugu ego bamaze gushikirwa n'izo ngorane baradukurikirana cyane bamaze gushikirwa n'izo be urazi ngorane ko Saudi Arabia arico gihugu ca kabiri kidukurikira ego havuye Burundi ndakeneza yuko izi baza kutwandikira muri commentaire batwandikiramwo mu mazina amaze gukora iryo bara erega mu mazina ikibazo ntazwi oya barayazi oya hariho amazina usanga azwi nayo muri industry ariko hariho abandi bari out of industry cyane gose ayo mazina atazwi ego izi hari umunsi weekend nigeze kuba ntera amahantu ndi kumwe n'abantu bari bavuye muri ivyo bihugu vyo hanze baraheza barambarira ati MC kuri Anashia turabakurikirana cyane pe kandi murahanura ndabibutse neza yuko twe kuri Anashia izi twaje mu kubaka apana kubomora ibintu by'amashowbiz atubaka genda mu birabira aho handi siko ngira mvuge kino kintu hari abantu benshi bakora dukurikirana ngaha bamaze gukora iryo bara bro tumaze kuronka ama message y'abigeme benshi bari muri ivyo bihugu bahora bavuga ati jewe ndafise umuhungu niyumviriye ko ndamubarira ati dukundane hama umuhungu aramubarira ati reka dukundane ariko uwo muhungu yareka mu profita murondera ko amahera siko izi ndafise my privilege ngaha nivyo abagomwe naza kuvuga ayo mazina iya agenda yanditse ko abantu benshi nivyo abagomwe naza kubavugamwo amazina hari ibintu bano bigeme bacu babagiye kurondera ubuzima izi babagiye kuronderera imiryango basize mu gihugu cyacu cy'u Burundi siko bakaca bahura rero na zangwiza murongo babahungu bamaze kwatakwa n'amashetani kanaka akaca bahenda ngo tuje mu rukundo kumbe babarondera kikizi amahera amafaranga bano bashiki bacu nabo bakaca batwagwa n'ibishobisho byabo bahungu yego agaheza kamwigura agaheza kamurungikira ibintu ariko reka nibarize bano bahungu bacu bano basaza bacu izo mbaraga muzikura hehe izo nguvu muzikura hehe abana b'abakobwa bamaze imisi barira cyane ikibabaje rero izi ni igihe bagira bahebane igihe batari ko baracana uwaka acamukangisha ngo fise ifoto yiwawe cyangwa video yiwawe y'ubwambure utambaye amahera y'igitigiri kanaka ndayishira ahabona uzi ko ari sinema turaba zo mu Rwanda zagira zibeze uko nyene ni bimwe twaratubona mu masinema bro ya mu filme bino bintu jewe ngira mbaze bano bahungu urahenze umwana w'umukobwa kubera ari hanze yego uramubariye ati turakundanye mu myaka iri imbere ibiri uzoze mu Burundi tugire urubanza siko ariko wa mukobwa yamara kurondera makuru akaca yumva yuko wa muhungu ari mu gihugu cyacu Burundi afise undi mukunzi kanaka kandi ya mahera yamurungikira ariko yakoze ibindi bintu n'undi mukobwa izi turafise inkuru nyinshi cyane kuri Anashia reka tuza turigishanya bano bashiki bacu nabo nyene rero aho nyene ego niki wohanura cyane aba bashiki bacu ego izi kuko nibo bafise urufunguruzo nibo bafise ayo mahera nibo bafise ayo mafaranga rero nibo batanga access yo niwe novuga ati bayatanga ego kandi ntibayabasopa ego oya rero shaka ugira ikintu bahanuye ego ariko izi imbere yuko mpanura bano bashiki bacu reka nongere ntange gasopo kuri bano bahungu bano basaza bacu aba brothers ndazi neza yuko harimo n'abagenzi bakora dukurikirana ngaha nyene baza kubibona ukundi reka ndabibarize bano basaza bacu urinjiye mu rukundo urahenze umwana w'umukobwa yagiye mu bihugu byo hanze agiye kurondera ubuzima
akaca aterura nimba ari izo miliyoni zingahe arakuremetse. Hari n'agastori izi hari umuhungu aheruka guhabwa imiliyoni zigera ku 8. Ivyo navyumvise muri weekend ndi mu rubanza rwa 26 life yakiratanga amakaye yakirafasha abatishoboye. Navyumvise aho hantu yanicaye imiliyoni 1 2 3 4 5 6 7 8 uwo mukobwa yazihaye uwo muhungu. Ariko mu nyuma uwo muhungu acarahemukira uwo mukobwa. Kandi izi uyo muntu uramuzi, uwo muhungu uramuzi, n'umuntu ari muri industry kandi n'umuntu ariko arakora ibikora inka. Jesi ni mugabo niye canke sindi ryajya ninde ariko arakora ibikora inka, ariko yumve neza yuko kandi ndazi yuko iganiro kiraza kumushikira ninde. Izi uwo mukobwa urafise nimero yiwe tumutelefona mutubwiye. Uyo mukobwa nta nimero yumfise. Naronse ubuha cyangwa message y'abantu twari kumubagenzi biwe bari ko barabimbara ivyo bintu. Canumva uwabikoze n'umuntu nyene w'umu influencer kuri TikTok mu Burundi. TikTok yahawe imiliyoni zigera ku 8 kuri TikTok. Haba TikTok haba no mu base. Iyumvire umuntu ahora tukabaririye no mu YouTube. Oya yo reka tubireke ivyo umuntu atukabaririye siko izi reka tubandanye umuntu atukabantu atukana erega atukana ibi tusikanaka ye ciye nibuka indirimbo yeruka gusohoka yaktinzemwo ibitusi kanaka yitwa oya iyo ndirimbo yaktinzemwo yitwa ngiye gutanga yaktinze mu ndirimbo ngiye gutanga gasopo kuri bano bantu. Indirimbo yeruka gusohoka yaktinzemwo urayizi. Oya izi ari rimwe bimwe tuba dukeneye ko dutanga gasopo kuri bano bantu. Nazoza ngo mwe siko tuba dukeneye yuko dutanga gasopo kuri bano bantu. Siko hanura bashiki bacu hamato bashiki bacu muze muraraba n'abantu mugendana canke abantu bo bahungu bamwizeye. Kandi ikindi kintu izi murike gushoboka. Murike kubona kumengo mushitsi hariya mwibuke yuko mu Burundi mwahasize imiryango. Mu Burundi mwahasize bashaka benshi babafise 99% kwijana babafise abana ibibondo basize no bro. Kandi babakeneye kuja ku ishuri babakeneye kubaho babakeneye kubaronderera. Siko bino bintu ukajushobokera umuntu ngo nuko umubonye ku mbuga izi. Siko umubonye ku mbuga izi je barambabarira. Twe kuri anashena turi bro ni turi njyaje je nakubwiza ukuri kubera iki bino bintu twe tuvuga birakiza. Ndazi neza yuko abantu benshi baba turondera ku matelefone. Siko batubarira ati uragenda umbaririre umuntu kanaka ari no mu witsibere nga mu Burundi bigeze kuntumako. Ndamubarira ati ivyo bintu byabaye ryaratse byagenze ukuntu ndavuga ati bya bintu rero byarakomeye cyane. Ndi mwakorana ikiganiro hari urakoze cyane. Siko ndavuga ati bino bintu bano bahungu izo mbaraga canke izo nguvu baze barazigabanya cyane kuko bako baratunturuza imitima y'abakobwa bari mu bigo byo hanze. Gabo jenguye nkagaro n'abakobwa nabo nyene barafise ikosa ndaza kubagaruka tanga none izi ndaza kubagaruka ko bano bakobwa wowe urashitse mu bihugu vya hariya ugiye kuronderera umuryango. Ugiye kuronderera famille, ugiye kuronderera umwana wasize no mu Burundi. Ukacura n'umuntu izi ikintu cambere kinambabaza bano bashiki bacu bashaki bavyumva. Bahindurwa n'abantu batarigera babona live kabisa. Babonana ku ifoto. Kawaida umuntu umuzinanya ku mafoto ni nkuko sinzi ngene no vyita ntimuba muzinanye mu bisanzwe muba muzinanye n'agapupe karaho kavuga gusa ikintu cyo novuga ko mukurangiza kw'iboro ni ngakurya twandikira chat GPT tukayibaza cyo dushaka ikintu cyo novuga kuri iboro aba bahungu aba braza bacu yo dutange gasopo bareke gutunuza imitima y'abakobwa bagiye kurondera ubuzima hariya bareke kubatira stress. Ndazi neza yuko hari n'abakobwa benshi bagira bagaruke mu Burundi kubera stress mukumura batera. Iyo mitima muyikura he izo kabisa izo nguvu muzikura hehe? Reka bikurira akazi reka baronderere famille reka bajane no mu rukundo n'abantu Imana iberetse canke abantu baba barahisemo neza. Ikiganiro giheze
umukunzi wacu aranyandikira ngo bigenda gute mwebwe murangize je ntararangiza. Vuze ikiganiro mugabo. Vuze ikiganiro nyagira bumva ibintu. Ari ikiganiro. Sasa ego twari tuvuze kuri Chris Ndikumana. Ego. Hajya nyene ngo kigiye gushuha ngo turakirangije. Ego. Ivyo ikiwe. Mu nyuma haheze nk'imisi ibiri. Ego. Canke umwe sinzi. Hashoka ikiganiro ku yindi YouTube channel y'undi mupfasoni yitwa Koko. Be yitwa Koko burya. Ni Koko gusa. Yitwa Koko. Okay. Arika avuga ngo Chris Ndikumana na ni Marcelo. Ego Marcelo. Ya, ngo bakoresha ibintazi, ngo bakorana n'imyuka mibi. Hewe, ugiye kuraba ico kiganira ama comment kuva ku ya mbere gushika ku ya nyuma. Niyo kuvuga ati toka satani kwa jina la Yesu. Easy. Bose bamwiyamirije. Easy. Sasa ikibazo rero aho kiri. Uyu mufasoni umubona gute? Easy. Wewe ariko uravuga ngo bigenda gute ngo aze ngo mu busesanguzi ngo kuri ijya myaka. Kugira ubusesanguzi brosi bibi. Easy. Mugabo mbega uri kugira iki? Uriko uvuga iki? Easy. Hari ikintu bino bintu Jena manavuze yuko agatwiko bose bagakunda. Nawe ugaca wongera ko ngo gutwika si bibi ngo ahubwo uri kutwika gute? Mu nzira yahe? Uno muntu Easy. Uno muntu reka basi n'umufasone nivyo. N'umufasone. N'umumama. Easy. Mavasanga ndiko ndavuga ibidakenewe. Ubusesanguzi buhuriye n'uyu Koko. Easy naragiye navuze neza yuko ibiganiro vyiwe nzobivuga ko umunsi yanyereye kandi yamanyerera kenshi. Narigeze kuba nkora ikiganiro ca Mimi Hey. Nawe nyine araza mu nyuma arakora ikiganiro ca Mimi Hey. Uno mufasoni n'umumama reka ndamubare ati no mumama nivyo. Mugabo twe ndibaza turumugisha. Kiriya kiganiro casohotse inyuma ya kijya narinda kubwiye. Ego. Tuhereje kuri Chris Ndikumana. Turiko turabaza ati none Chris Ndikumana asumba ubustare Alvera. Alvera asumba ubustare Chris. Ego cyane. Na Alvera reka cha tumugaruka. Ego. Siko Easy. Uyu mumere. Bino bintu aje ngo bya showbiz arabizi kungere bimetse. Arabizi. Easy hari ikintu gitandukanye kwicara imbere y'abantu bantu. Naragiye ndondera ibintu vyiwe by'urugendo rwiwe nza gusanga neza yuko ari mu bantu bagize divorce n'umushingana he wiwe. Wibuke n'abari muri entertainment benshi nuko. Siko nza gusanga uyu mumama cyangwa uyu mumeri kanaka bino bintu vya industry, bino bintu vya showbiz nimba yarinjiye mu busesanguzi ikose rya mbere ari karakora niryo kwinjira mu busesanguzi winjira ku bakozi b'Imana. Icambabaje cyane nuko yashitse no kwizina Chris Ndikumana. Mu Burundi ndataza amateka ya Chris Ndikumana. Hanze ndataza amateka ya Chris Ndikumana. Koko muvyeyi iyi showbiz sha kuyirekere ba Nelinat. Iyi showbiz yirekere vyihebe. Kuko imyaka yawugezemwo ni imyaka yo kurera abana. Icantwengeje yavuze mu kiganiro ngo aracari ku soko ari karondera undi musheri. Nuri ngaho ntiwavuze kuri singo buye. Abasesanguzi babiri babana. Ari bayizi. Ntiwavuze kuri singo. Ndanya mu gutangura ikiganiro ntiwavuze kuri singo. Reka ndakubaze. Uyu mumeri basi wigeze umubona he mu busesanguzi? None hajya wamubonye none si hajya nyene kujya nyene none. Aratanguye. Sasa rego umwe wese kandi arasesangura ariko bivanye n'ahageze. Atanguye ku bakozi b'Imana. None
niyo nzira yahisemwo. Izi nimbuzi ikintu ca mbere c'ubusesanguzi ca analyse uzokora kanaka ntuze winjire mu busesanguzi bwa bukozi bw'Imana canke bwa politiki. Reka dukuri muri kino gisata c'imyidagaduro tureke kwinjira mu bintu by'ubukozi bw'Imana, mu bintu bya politiki, mu bintu by'imiryango. Abakozi b'Imana bemerewe ku busesanguzi n'abaririmbyi kazi nka Ruvera Muhimbare nta bindi nka Alice niyo siko undi ninde mbebuye Sabasi siko emere koko wewe nahe n'ubusesanguzi winjiye kukudisinga abakozi b'Imana uri kuvuga ngo banaka reka nibarize koko uzomutume ko nona uri kura disinga Chris Ndikumana uzomurondera umutumire canke undi mukozi kanaka bimubaze live wo bakora ibikorwa canke ibintu by'amafreemason koko watanguye ryari ubusesanguzi mu gice cy'u Burundi kuca winjira mu gusesangura udisinga izi general rahiye kuri anashiyane turinjya bro bisaba neza yuko turabwizanya ukuri kabisa ino strategy yinjiyemwo yo kudisinga cyangwa gusesangura abakozi b'Imana ngo banaka bakoresha ibifitirizi ngo banaka bakoresha amadaimoni ngo banaka ngo binjiye muri Freemason siko ariko reka nibarize izi nabo ba YouTuber bafise ama TV online urazi mbega neza yuko ari kiganiro ushobora gukora kikicaye TV wawe urazi ko muri commentaire nasomye nsanga hariho umukunzi wa kiya kiganiro kuri reka tuvyemeranye urinze ukomanta uburi umukunzi cyane ukomanta neza canke nabi uwo mutima wonyene wo gukomanta uba wagize uba hari nyene uba ushigikiye sivyo yavuze ngo abajournaliste benshi baba ibikoresho barondera views ibikoresho ati rero ngaho ntimuzazinge umujournaliste ahubwo mubanze murabe mwene iyo channel ninde umubosi wayo soko ariko kuko nk'ubu iyo channel yabaye ko boss nujya nyene ni mweneyo siko uyu mumere izi ambabarire cyane sinzosubira kunamuvugako yitwa Koko nagenda mubona hariya mu kiganiro kwa Franik sinzosubira kunamuvugako kuko barumva kumengo neza yuko yararengeye bro hari ibintu bimwe twebwe tuza mu busesanguzi canke muri analyse kanaka tutaba dukwiye kwinjira mu bintu kabisa bro kwinjira mu bintu byo gusesangura ngo apotre kanaka cyangwa umukozi kanaka ngo yobakoresha ibifitirizi ngo yobagira iki niki yobayinjiye muri Freemason yobagira iki niki utamufasha atavyemezo ufite izi ico nakubarira manza mukuri ibiganiro mu manze wanyoye amazi siko hari ibintu izi tutaba dukwiye kurenzako hari akantu rero ko mu kiganiro yavuze cyane wumva uyu mumere koko nciye mvuga ati uyu sinzosubira ko namuvuga ko abwumva barezi ko ndamuvuze ngo twahora dusangira ngo inzoga ngo nabajya ba pote bisigura neza yuko uza mu kiganiro waborewe rega guhinduka biranabaho bro biranabaho koko umbabarire cyane sinzosubira kukuvuga ko reka tugende kwa Alvera Muhimbare tuve kuri uwo yitwa Alvera Muhimbare ariko izi umbabarire imbere ko dushika kwa Alvera koko ico nkeneye afata umwanya yige bino bintu vya showbiz bino bintu vya industry bino bintu byo kumbuga afata umwanya yiga avuga ati je bino bintu iyi nzira nahisemo mbega imeze gute iyi nzira mbega nahisemo ni nziza siko hariyo new gen Z hariyo new generation bariko baratubona izi bakeneye kwigira kuri twebwe kabisa siko koko manza wifata kanyo uvuga ati ndiko ndefluencer ndiko ndefluencingande mbega muri bano bana bako barakura ko bakeneye bazi barakurikira ama TV online bakavuga ati nkeneye kuba nka Koko siko ninde azokura avuga ati ngo akakeneye kuba nka Koko mbega niba mbera nka Koko ubona tuzoba tuko tuja hehe koko kura analyse mu bindi bintu ntukuri analyse muri bino bintu by'abakozi b'Imana kuko abakozi b'Imana ari nyene izi hari ibintu mbwe tutaba dukwiye kurengako
reka gucira imanza umukozi w'Imana nimba yo babikoresha Imana niyo cabona Imana yonyene niyo uzi ukuri apana kuza kuri kamera ariko ikintu kintangaza n'ababayutsi be murashobora gukorana ikiganiro nivyo urashobora kumutumira mu kiganiro aciyaza aje kukubarira ibintu iraba mbega ati mbega iyi content nije kunyicira urubuga rw'iwanje nije kunyicira iki niki kabisa koko umbabarire cyane sindi umwana mubi ariko nagombye kugira ndakubari ati fata umwanya wige uvuga ati je bino bintu bya showbiz kuko showbiz bisaba neza yuko kurikirana mbega bino bintu mbega bimeze gute koko icara wige nawe nyene wicare wigufate agatebo uvuga ati je bino bintu reka ndabikurikirana reka ndabati mbega iyi nzira ninjiye niyo canke siyo koko umbabarire cyane reka tumuveko yitwa Alvera Muhimbare ego yari mu bikorwa by'ubugira neza bwo gutanga ego ibikoresho by'abanyeshuri ego ku batishoboye ni mu gihe ico gikorwa yacitse giving hand vacation nibaza ko Alvera yarashigikiwe na Wema Entertainment ego ari wo muryango asanzwe abarizwamwo ego ndetse n'abandi bagenda bashigikira burya nta wifasha urubanza sivyo ego habari abantu batandukanye bagiye bashigikira gusa igikorwa kiba gifise uwo citirirwa canke ego umuntu akiza imbere ego agiserukira sivyo ego Alvera gukora ibikorwa nk'ibi by'ubugira neza ego ndetse dufatire muri rusangi tuve kuri Alvera wego mu bafite benshi waruvuze ibintu vya 26 live ego bari bagiye gutanga amakaye bakoze yego kandi 26 live tunayishimira ego yamibikora buri mwaka turashimira cyane hari Big Boss Gilles imaze mu gihugu cyo hanze hari yavuze izina imaze kubikora incuro zitabarurika ego twishimire nayone kuko ibiterereye mu iterambere ry'igihugu ko bajya abanyeshuri bagiye ku ishure ego ejo canke hirya ejo nibo Burundi bwejo cyane ya mugihe ari Burundi bwejo rero tugize Burundi bwejo buciye ubwenge ego ni ikintu ciza ku gihugu cacu cyane okay sasa rero na Alvera nivyo bikorwa yararimo rero tugomba turabire hamwe mbega ibi bikorwa ku ba artiste ubona hari ico bifasha na cyane ku mazina yabo na cyane muri societe ukuntu baba babonekana mu kibano kuko hari arakibona ati ni Alvera akina amafilme araririmba uta ni maraya nabirenze hari abantu no musi bakibona ivyo iyo babonye ukoze ibikorwa rusangi ugakora ibikorwa vya bonne action nyene vyiza vyo kwitanga baravuga ati baba artiste kumbe turabibeshako ubibona gute bro easy jewe reka amazina mushimire cyane Alvera Muhimbare kuko yaraduhaye ubutumire yari yantumiye aravuga ati bana kuri anashare yamuduze muhashike ariko natwe kumvo yuko hari n'ibindi bibe byadufatiye ariko twararungitse abari bagiye kuturabira ukungene vyifashe siko ariko reka amaze shimire cyane Alvera Muhimbare uri ukiganda duheruka gukora nawe kungene byari bimeze abantu benshi muri commentaire bavuga ati mugize neza mugize kuno ariko hari abandi bafana rero baza bosha aba artiste babo ngo yango Alvera ngo muramurenganije wiki niki ariko icangyoheye Alvera Muhimbara avyumva icangyoheye ntiyigeze avyegereza umutima yaciye andungikira invitation arambara ati MC ndagukeneye uzoze kudushigikira naramushimira cyane kubera twiyumvika ko kuri anashare aravuga ati muzohashike ariko izi bino bintu Alvera canke yakoze izi ndemeze neza ijana kwijana bino bintu mu ba artiste bacu biba bikenewe siko biba bikenewe cyane nimba nk'izina afise yari ivonose aravuga ati jewe reka ngire staff reka ngire ishirahamwe cyangwa association izogenda gutanga amakaye cyangwa amakaramu cyangwa abagiye batandukanye kugira baze gusubira ku mashure bameze neza imiryango yabo iryohewe kugira nabahaye ibintu kanaka ariko nogira nsaba bano ba artiste bacu izi ara ba artiste bacu bashiga mu Burundi bafise ubwo bushobozi ariko atamutima bigira bagira nku Alvera Muhimbare yashoboye kugira
Ego Siko? kweli, yeah. yakoze ikintu c'ubugabo kandi cyane gose cyane cyane kuko je narabiravye naragiye mbona n'amafoto nivyo twari kwashika ariko twe twarungitse intumwa ziranashika ziratubarira ati ibintu yakoze ngo birarenze abana barabafunguriye abana baranyoye ego abana barafunguye barabahaye ama uniforme kabisa barabahaye amakaye bagiye gutangura bagende kwishura bameze neza yitwa ni association yitwa Giving Hand Vocation urumva neza yuko izi ni kintu yakoze c'amateka aho ubona neza yuko izi ndabisubiyemo turi kuri Anashia turaza kugira twubake ntituri kugira dutsambure siko baragiye bibaza neza yuko igihe rokete twigeze kumutako tuko tuvuga yuko yakoze ikosa kuzana aba bodyguard mu gikuko c'Imana benshi bari baza neza yuko kuri Anashia tuba tuko turamudisinga cyane ari ugwanko ariko icangyoheye nuko Alvira Muhimbare yavuze ati twe kuri Anashia ubutumwa bwanshikiriye ariko anakimwe yigeze bivuga ko ariko yambare ati MC ndagukeneye ko muziza kudushigikira tugiye gutanga ibikoresho vy'ishuri ku munsi wa gatandatu muri weekend ariko naje navuga ati ni lazima Anashia tuwashike tuze duhe umuco canke tuze duhe inkuru ariko baradukurikirana kuri Anashia siko Alvira Muhimbare umve neza yuko akoze ikintu kandi ikintu cananiye aba legend siko ese bikogwa n'abantu bakengaha muri industry cyane kandi bafise uburyo cyane turazi neza yuko izi hari abantu bishiga muri industry bafise uburyo ariko batigira bakugwa ico gikogwa cyo kugira ngo bafashe abana banaho nikora canke abana bo mwibarabara siko nivyo izi navuze ati twe kuri Anashia Imana idufashe umwuka w'abazima idufashe n'uburyo kanaka idufashe n'abasponsor benshi izi izina ry'Imana tuzokora ikintu Imana yaduhamagari kuko twe ubu nitukitwa n'abasesanguzi gusa haragiye ko naka AKA kitwa abavuga butumwe okay ego ariko turashimira cyane n'abari muri association ya Giving Hand Foundation bose muri rusange turashimira cyane n'abari bagiye kumufasha Alvira Muhimbare mu gikorwa yakoze muri weekend aboneze yuko byari ibintu bisa neza ego kabisa hariya muri BMT hari umusore yitwa Iso Chris ego agiye gusohora filme mukama wanje cyane itariki 5 z'ukwicumi niyo azoba lancement ahantu hitwa ngo kuri Nyabagere Conference Center ego ngo ni Nyabagere Conference Center ego iyo filme kuva muri BMT ego yitwa Agatsirikwa Ntigahere kandi na ujya mwigeme chance ego asanzwe ari kwa Nsoro ego ujya Nsoro yitwa Burundi Film Academy urazi yuko mbega chance ariwe manager ari wa judge ibintu byo muri Burundi Film Academy ego yegereje azoyikinamo aho ni mu gihe inyuma yaho uciye ku ma Facebook y'abantu bari muri BMT bose yaba Mr Giti yaba Iso Chris yaba Dokavel Amedemani Rakize bose barapostinze chance baravuga ati uyu nawe azoyigaragaramo Agatsirikwa Ntigahere uyibona gute bro izi hari kintu ngira mvuga uri bukanarize dukora tuvuga ati chance kwanza reka ngaruke kuri chance yene turiko kwanza imbere tuza gushika ku bandi twarigeze tuvuga ati chance uku kuntu ari karafatwa cyane muri Burundi Film Academy akaguma hariya iyi ni breaking news benshi batari bazi yuko agiye kugaragara muri cinema yitwa Agatsirikwa Ntigahere sawa urakoze siko benshi bigeze bibaza neza yuko turiko tubishiramo inzigo canke tukuba dufitaniye ukubonana nabi na Burundi Film Academy ariko izi niki gituma ahubwo tuvuga ati ibintu vya Anashia birimo Imana siko none izi ubu nibigaragaye inyuma yaho bibaje neza yuko chance tuko turamudisinga tuko turavuga ati ribe Mr Soro rekura umwana rekura chance niba ari karagaragara mu cinema ya Ferrouge arakenewe yuko agaragara mu zindi cinema siko izi amezi agera ku 8 araheze chance agaragara mu cinema yitwa Ferrouge gusa hamwe na Palma iyo Palma nayo nyene yigitega nuko Palma rindira gato Palma ubwo siyo kare nariko naravya agace gato Libera ari umusiti ari umusiti yambaye iboro vya move yari umusiti wa Estime sibyo niko nakubarira izi siko nakaravye kare mu gatondo siko izi ngo mbanze ngako ngo dukore hari ibintu vya mbere bikenewe ariko nshimira cyane
nabo mu basineyaste izi analyse zacu mu busesanguzi batabwegereza umutima kabisa ahubwo batubari ati bijya bintu muvuga birakenewe inyuma yaho tuvuze ati chance turakeneye yuko tumubona mu zindi sinema BMT none nigiye kumukinisha wari bwamubone mu yindi sinema yahe atari muri izi sinema zidirectingwa na soro ariko chance tugiye kumubona mu yindi sinema idirectinga nande na Amedeman irakiza ariko mena Mr Giti bisigura neza yuko kuri anashare twe na gwankuru urimo ahubwo turubaka shiko chance yarakenewe neza yuko tuza turamubona mu zindi reresi chance si umuntu azoguma muri ya maboko yari beri Mr Soro ngo nuko ari kocha wiwe nuko ari umuntu yamuramuye ahubwo yarakenewe yuko tumubone mu zindi sinema ahubwo mba mbona neza yuko abakunzi ba anashare bagiye babigiramo n'uruhara kuko nagiye mbona muri commentaire batwandikira baravuga ati mukoze ikintu c'ubugabo kuko chance twadukeneye kumubona mu zindi sinema kabisa siko ariko reka mvuge kino kintu niyo sinema ya mbere tugiye kubona iriko credit izo Chris benshi nibigeze bamubona mu sinema nyinshi ariko izi yarigeze yandika izindi sinema batigeze bamushira credit yananditse sinema kuva muri Morph muri Oknera Mutoni official isinema yitwa Save the Date niwe yanditse ariko ntibigeze bamushira credit ariko muri kino gihe tugiye kubona isinema yanditswe na Izo Chris 90% hamwe n'izindi percentage zingahe Kado Havel kandi aribo bazoba araba director siko ino ni breaking news hagiye kugarukamwo na wa wundi wavuze yuko wamuhaye agashimwe umu best influencer Fanny Mimi Mireille uziko naravye amakomantere bariko bavuga ngo epugo wapi ngo na Mimi ngo Fanny ngo ni wakiyoboye siko ni na Mimi agiye kugaruka muri iyo sinema inyuma yahamaze igihe kinini ari mu Rwanda ariko arakina y'ama episode ya The Promise ariko akiramana ubona neza yuko na Mimi agarutse muri sinema ya BMT conference cyangwa lancement officiel izoba itariki 5 z'ukwezi kw'icumi kabisa ibaze rero ndanashimira cyane umuryango wa BMT ndanashimira cyane umuryango wa Burundi Film Academy kubona kocha Libert Mistansoro yaratanze umwana yaratanze chance cyangwa Chanceline hamwe na Amede akaba yaragiye kumurondera bisigura neza yuko kuri anashare ubutumwa barabwumvise tunabashimira cyane ego nivyishimo izi turangiza ikiganiro ego ariko ni sinema izoba yerekeye ishingiye cyane ku bintu vya kera urazi izi mbega abo muri BMT baraza kuraba ikiganiro ego baze kutwandikira muri comment agatsiri kwa gasigura iki ndabikubarira ndabivuge bivuge agatsiri ko nikerekwe nigahere nayamenye yo ngahe jo aya yose yo hejuru nigihe umwana abavutse ariko izi nta kimwe tugiye kuzana agatsiri ko ntigahere tugiye ivyo namwe makuru nagiye ndondera yabano bantu bagize BMT nigihe umwana avutse Eka turondere Izo Chris atwihera umuco ni mu gihe Izo Chris yarasanzwe ari mu bihugu byo hanze y'igice cy'u Burundi ariko yaramaze gutahuka ubu ari mu Burundi ariko murondere vuba kwe muri Top Talent Show bagiye kumubona ariko ni sinema izoba ishingiye cyane ku kungo n'imiryango hamwe n'aba ex siko okay bro kandi ni kuri kahise ka muntu wese ariko aradukurikirana reka dushimire abantu badukurikiranye ego dushimire abadukurikiranye kugeza kuri iyi minota cyane gose dushimire abacirije hagati nubwo batumvise ingene tubashimiye ego dushimire abaturavye bya mbere bamaze gukora subscribe ndizeye ego dushimire kandi n'abadukurikirana bari muri Arabie Saoudite, Oman, Canada, USA, France, Belgique, ahantu hatandukanye ndetse na East Africa, Congo, Uganda, Tanzania, Kenya n'ahandi. Je nitwa Batmix Easy bandi kumwe na MC Gundos. Dusubire tubonane mu kiganiro. Hasta la vista, ja bless, ciao.